Muy buenas tardes, Mwiriwe misionero neza, Miguel Muñoz misiyoneri Marín Miguel Benomidas y Marin todos los hermanos y hamwe na hermanas bene wacu bose reunidos n'abashiki bacu allá en la bakoraniye iglesia El hariya Príncipe de mw'ishengero Paz umwami en w'amahoro Ecatepec, muri Ecatepec, Ciudad México, gisagara ca Mexique, congregación que urushengero pastorea el ruyobowe reverendo na Moisés Revera Aarón Moses Calderón Aaron Morales, Calderon Morales. hoy Uyu miércoles munsi kuwa 10 de gatatu agosto de tariki este año 10 z'ukumunani 2022. mw'uno mwaka wa 2022 Es realmente un privilegio y una mu by'ukuri bendición n'ihirwe hamwe poder n'umugisha saludarles gushobora a todos y cada kubatasha uno de ustedes mwebwe mwese en el tema mu que tienen para cigwa hoy dufise uyu rumbo munsi a la tierra kwerekeza prometida. mu gihugu c'isezerano. Él nos dice en el mensaje de la Aratubwira mu alianza butumwa que en un uburongozi cruce de tiempo mu ihuriro ry'ibihe predicado el 7 de bwavuzwe agosto itariki del 7 z'ukumunani 2001 muri en Ciudad Vieja, 2001 Guatemala, muri dice Ciudad Vieja Guatemala, nuestro yaravuze hermano ngo William Soto mvukanyi Santiago, wacu William So y Santiago así como la alianza de ati Dios en nk'uko Cristo y del uburongozi Espíritu bw'Imana Santo bwa en cada Kristo muri edad mpwemu yera muri fue a buri gihe través del bwabaye mensajero de biciye cada mu edad. ntumwa ya buri En gihe este tiempo final muri kino será a gihe ca nyuma través del naho ángel buzoba de biciye muri Jesucristo que marayika envía Yesu a su Kristo iglesia arungikira para ishengero dar ryiwe testimonio de kugira todas ngo estas cosas ashingire que intahe deben ibintu byose suceder bitegerezwa pronto. kubaho vuba. Ahí tenemos la Aho guianza rero en un turahafise cruce de uburongozi tiempo, mu mahuriro en mu el ihuriro cruce de ry'ibihe tiempo que mu ihuriro corresponde ry'ibihe a este tiempo final. rizoba canke rigenewe iki Ahora, gihe si ca nyuma. muchas Rero personas se buscan sus abantu propios benshi guías, se birondereye buscan sus umurongozi propios wabo líderes religiosos y bakironderera sus propias umukuru w'amadini organizaciones ndetse religiosas n'amadini para yabo que les guíen, kugira ngo abe ariyo han estado abarongora haciendo como el pueblo hebreo, bamye baba que nk'ubwoko rechazaron la bw'abaheburayo dirección que abansi Dios tenía uburongozi Imana yari a ifise través biciye la dirección de Dios a través uburongozi de Moisés. bw'Imana Y biciye muri dijeron, Mose baravuga bati hagámonos de un líder, de un reka capitán que nos twironderere regrese a Egipto. umurongozi No les adusubize gustó muri la Egiputa. forma en que Ntibanezerewe Moisés lo n'uburyo guiaba, Mose pero yabarongora, esa es la forma ubwo nibwo en que buryo Dios estaba ubwo guiando a Imana través de yariko Moisés irabarongora al biciye muri pueblo rumbo a la Mose, tierra irongora abo prometida. bantu iberekeza mu gihugu Ahora c'isezerano. Rero tenemos que tener el líder dutegerezwa correcto. kugira El umurongozi líder es w'ukuri. el Espíritu Umurongozi Santo ni mpwemu y yera, tenemos que tener kandi el dutegerezwa kugira instrumento del Espíritu igikoresho Santo ca mpwemu para el yera tiempo en que co uno mu está gihe viviendo, umuntu aba para ariko estar arabamwo siendo guiado kugira ngo correctamente. Tener barongogwe la neza, guianza de Dios, bagire uburongozi del Espíritu bw'Imana, Santo, en el barongogwe na cruce mpwemu de yera tiempo que nos ha mu tocado ihuriro a nosotros. ry'ibihe iryo twebwe Un cruce de twashizwemwo tiempo, tugezemwo. un cruce Ihuriro ry'ibihe, dispensacional, ihuriro o sea, ry'ibiringo, un ni ukuvuga ngo entrelace mu dispensacional. kubisikanya Por lo kw'ibiringo. tanto, se Kubw'ivyo requiere rero la guianza harakenewe en este cruce uburongozi de canke tiempo. umurongozi muri rino huriro Y ry'ibihe. Ndetse recordando la ocasión en que twibuke él n'igihe ubwo we estuvo platicándome en ese mes, yariko justamente en el mes aranganiriza muri de kujya agosto, kwezi neza nko mu donde kwezi me decía, k'umunani, Benji, aho yambwira ati Benji, fui en estas etapas, fui ati muri izi venciendo ntambuko toda una de ellas, cada una nagiye de ellas, ndazinesha imwe y al yose muri final zo ngenda me tocó ndazinesha, ku iherezo ya la última, y cuando esa última la vencí nca también. nshikira iya nyuma, n'iya nyuma nayo nyene Y me fue ndayinesha. dicho que ya el Nuko tiempo se nca me ndabwirwa había yuko acabado, igihe cari pero pedí más carangiye, tiempo por ariko amor nasavye uwundi mwanya de los escogidos, por amor al kubw'urukundo pueblo, nakunda pedí más abatoranije, tiempo. kubw'urukundo nakunda Y abantu, nasavye recuerdo uwundi que mwanya. en un audio, Kandi si ndibuka ustedes yuko muri buscan, audio mwebwe muze yo hablé de mubirondere eso, lo ivyo dije, narabivuze pero después fui ndabivuga, donde él ariko y le dije, hanyuma bueno, William, naragiye está ahari bien, namubwira ati que William, tú seas el que lo diga tú ivyiza mismo, nuko wovyivugira para que así kugira tú ngo mismo bityo wewe nyene lo ubwawe hagas, deja conocer al abe ari pueblo we en una ubibwira abantu de las intervenciones, muri de las introducciones que zimwe mu da tanto los mpanuro viernes como los domingos, yatanga kuwa y gatanu así no lo ku hizo. w'Imana, Y ustedes lo yarabivuze pueden ver yarabikoze, allí también mwebwe cuando él lo murashobora relató. kuvyumva igihe Y yabivuga. luego, Hanyuma cuando, eso fue en el igihe aho hari 2017, muri 2017, luego en el hanyuma 2018, por ahí muri por 2018 nk'hariya octubre, nko mu noviembre, kw'icumi buscamos de nuevo kw'icumi la na fecha rimwe, hanyuma para tuzoraba poder ayo buscar cuándo matariki fue, canke turashobora que kuraba él ahariho. luego me dice, Hanyuma mira Benji, yarambwiye dile a ati Miguel y Benji, dile al bwira pueblo Miguel ubwire n'abantu que ko dejen los llamamientos, boreka guhamagara abantu, dejen los bautismos, bakareka dejen la Santa umubatizo, Cena, bakareka ingaburo porque yera, kuko estamos ya estableciendo, turiko turashiraho, quizás la palabra estableciendo, kumbure podemos iryo jambo buscarlo en el gushiraho audio. reka tuzorondera muri Yo hablo audio. ahora de mi propio Ubu ndiko ndabivuga nk'uko mente, de lo que recuerdo, ndavyibuka, niko ndabivuga nk'uko a mí me toca ngena hacer ese ndavyibuka. cambio de dispensación. Ni jewe rero yahaye gukora izo Pero si mpinduka ustedes se fijan, z'ibiringo, ariko mwe él, mwihweje, la wewe primera ocasión yo le pedí que él inshuro ya hablara, mbere naramusavye ko yobivuga, y aunque ya yo lo nuko había dicho, él después nubwo nari nabivuze vino y lo dijo. hanyuma yaraje Pero en esta arabivuga. ocasión,
ariko ico giheho él ubwiwe n'akanwa kiwe ntiyavuze esas palabras ayo majambo de ese cruce de tiempo, y'iryo ese hwaniro enlace ry'ibihe sobre la uko esquina gusobekerana bien canke marcada, uko gukata lo cual ikorosi fue el ariko dejarlo kwagaragara llamar el neza bautismo, uko nako kwari ukureka umubatizo guhamagara en ese abantu entrelace kandi muri uko de kubisikanya dispensación también kw'ibiringo hubo un haranabaye entrelace kandi de voz. ukubisikanya kw'amajwi Fíjense cómo mwiyumvira ingene él entonces, ya wewe yo no me atreví a decir, jewe sinubahutse kumubwira ngo bari buvyivugira fue la guianza divina, la bwari cual uburongozi bw'Imana estaba nibwo siendo manifestada allí en bwari ese ko buragaragarira entrelace ngaho también muri de uko ministerio. kubisikanya k'ubukozi Así como fue un nk'uko entrelace kwabaye dispensacional bien kubisikanya marcado, kw'ibiringo kugaragara neza haranabaye rero no kubisikanya ku bukozi con el pueblo. akiri kumwe n'abantu kandi Muchos abenshi quizás kumbure decían, no, yo tengo que baravuga escuchar batoya directamente ntegerezwa de él. kuvyumva ari wavyivugiye Pues fíjense, yo por dos mwiyumvire ocasiones, jewe incuro zibiri zose o sea, ni ukuvuga rectifiqué luego hanyuma nkoresheje todo lo que él me había dicho ibintu byose yari de yambwiye ese cambio. narakoze izo mpinduka z'ibiringo z'ikiringo Pueden ustedes ver allí kandi urashobora kubona cómo aho Dios está ingene mostrando Imana al pueblo yariko yereka abantu la guianza uburongozi abantu bazogira de la partida inyuma yo kugenda kuva mu mubiri k'umuvukanyi wacu estaba delante William de nosotros. ubwo burongozi bwari imbere yacu Estaba siendo hecho ese entrelace uko kubisikanya k'ubukozi estando kwariko él kuraba todavía en la tierra. akiri ngaha ku isi Todo Dios lo va cumpliendo byose Imana de una izobishitsa forma tan mu buryo sencilla buciye bugufi cane que a muchos kugeza ubwo se les puede abenshi pasar por alto bishobora kubaca hejuru lo que ivyo Dios está Imana cumpliendo en este iriko tiempo, irashitsa muri kino gihe de la manera en que ya él lo mu tiene buryo predestinado nk'ubwo desde yo antes de la yabitegekanijemwo fundación del mundo. uhereye ku visi Habiéndose itararemwa escapó este tiempo, Imana iki gihe nticayiturumbukiye Oye, pero ivuga ati oya tenía rindira que irse, atategereza déjame ver si kugenda consigo reka algo, ndabe un yuko plan B. noronka umuntu ngaha Siempre umwiyaranjo Imana nta mwiyaranjo ha igira sido un plan A, buri gihe porque yama ari es plan infinito. A kuko yo Él es omnipotente, ni Imana ihoraho ni omnipresente. nyene ububasha bwose ibera hose Él icarimwe ya sabía yoyo yarizi todo lo que estaría ocurriendo ibintu byose bizoba en el biriko fin del biraba tiempo, ku iherezo y él ry'ibihe tendría ya un kandi yo instrumento yari preparado ifise igikoresho ya yateguye desde hace haciye imyaka n'imyaka igenda irategura ico gikoresho kugira ngo uwo muntu azoshobore del pueblo hacia kurongora la abantu alianza aberekeza mu que gihugu la c'isezerano hace y uburongozi opera el bukorwa Espíritu Santo na mpwemu en yera medio del akabukorera pueblo, en otro mu bantu velo de carne. mu wundi mubiri O sea, w'inyama no es algo ni ukuvuga ngo si ikintu que vamos a ver si tuzoraba funciona, ati vamos a- reka turabe yuko bikora bikunda a tantear reka aquí a ver si esto tugerageze funciona, no. turabe yuko Ya bikunda todo oya esto Dios lo tenía ivyo byose Imana ordenado yari desde yarabiteguye antes de la uhereye fundación del mundo. ku visi Un otro itararemwa mensaje dice, ubundi prosiguiendo butumwa sin detenerse, predicado bwitwa el ngo 14 kubandanya de duhagarara febrero bwavuze del itariki 14 z'ukwa kabiri muri 2012 muri Waco, Texas, leta zunze ubumwe yaravuze ngo rero twarabonye nk'uko ubwoko bw'Ehurayo bwagiye mu bugaragwa bwerekeza mu gihugu c'isezerano murabe ihanga ry'Imana ryamye rigendagenda uva mu gihugu ca mu kindi ariko ubu twisanze ku nkombe ya Yorodani ku nkombe ya Yorodani kugira ngo Imana icemwa kubiri Yorodani tujabukire mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha rero mu rugendo rwose rw'ubwoko bw'Ehurayo hapfuye benshi mu bugaragwa ndetse na Mose nawe nyene yarapfuye ariko Yosuwa na Kalebu hamwe n'abizera bagumye bashikamye ndetse barakurikira barabandanya imbere badahagaze binjiye mu gihugu c'isezerano Imana yaciyemwo kubiri Yorodani bajabukira mu gihugu c'isezerano baranacigarurira rero murabe murabona ko ubwoko bw'Ehurayo ubwoko bw'Ehurayo mu bugaragwa aha ari ahantu hatabutse muri uno murongo hanyuma sinzi igituma nawushizemwo uno murongo kandi mu kindi cigwa ico ciye ndondera ngaha hejuru muri iki cigwa ikindi ndose urubanza rwa Yesu
ukubambwa bwavuze itariki 29 z'ukwa gatatu muri 2013 muri Cayo Puerto Rico. Yaravuze ngo nk'akarorero missionnaire Miguel Bermúdez Marine yavuze ko Reverend William Branham yabonye ihema nini Karupa Cathedral, kandi aho niho hari kugaragara ko inkingi y'umuriro imwe yarokora ubwoko bw'Aheburayo, ndetse kandi ikanagaragara mu rugendo rw'ubwoko bw'Aheburayo buri ko buraja mu gihugu c'isezerano. Yaranaherekeje Mose n'ubwoko bw'Aheburayo. Iyo nkingi y'umuriro nyene imwe yereka mutagatifu Paulo ariko aje Damasiko. Iyo nkingi y'umuriro nyene imwe yaherekeza ishengero va mu gihugu mu kindi. Ni Kristo marayika w'isezerano ariwe yavuze ati nzobana namwe iminsi yose kweza ku muhero w'isi. Yaranaherekeje Reverend William Branham, kandi iyo nkingi y'umuriro nyene yarayibonye mu ihema nini Karupa Cathedral. Aho niho niko yabwiwe, aho niho hazogaragarira ugukuka kwa gatatu, aho niho hazoba ubwiza bw'Imana, niho buzogaragarira mu yandi majambo, aho niho hazotangurira, aho niho hazobera ikanguro ryo ku munsi wa nyuma. Hehe, ariko avuga ngo hehe, mu ihema nini Karupa Cathedral hazoba ariko harabera ikanguro yo ku munsi wa nyuma, ariryo rizokwaguka rikwire mu isi yose, kandi igishengero ry'umwami Yesu Kristo rizobona iryo yerekwa ryeretswe Reverend William Branham ririko rirashitswa, rizomenya yuko turi hafi cyane yo gucungurwa kw'imibiri yacu, ariko kuzoba ari guhindurwa kwacu. No kuvuga mwiyumvire ko igihe abatonejwe n'Imana hamwe n'isi yose nyene, kuko n'isi yose izokogwako, ivyo bizokora ku bintu byose, ku migwi yose, igihe bazobona kugushitswa. No kuvuga ngo aho urashobora kwihweza ko ukabona ko urabe ntihari bwabe umuzuko canke guhindurwa, kuzoba ari kugaragara ko Imana mu ihema nini Karupa Cathedral mu bukozi Imana izoba iriko irakorera ngaho. Umuzuko ntiwari bwabe, kandi muri iyo minsi ibyo byose byeretswe Reverend William Branham byariko biraba, byariko birakora. Bananya kuvuga ngo kubera iki? Kuko umuntu atahinduwe ntitwoshobora kubandanya na Kristo mazima no kubwo mwagazi w'intama. Hari iyo umuntu aje afise umubiri musha uhawe ubwiza umaze nk'umubiri uhoraho wa Yesu Kristo w'ubuyabaga bw'ibihe bidashira. Turi mu gihe gikomeye cyane aho dutegerezwa kuba tugumbiriye Kristo neza. Ni ibihe by'akaga kurusha ikindi gihe cyacu cyose. Mwumve ijambo, mugumye ijambo, ntimwitwararike ibintu ibyo aribyo byose byoba mu bihugu, ntimwitwararike ibintu byoza binyuranye n'umugambi w'Imana. Mwibuke ko abenshi bazotsitara ku munsi wa nyuma nk'uko batsitaye mu minsi ya Yesu. Kandi niki cyabatsitaje mu minsi ya Yesu? Batsitajwe n'umubiri w'inyama. Buri gihe batsitazwa n'umubiri w'inyama. Nyuma yo kugira ibihumbi n'ibihumbi abizera bakamukurikira, ku kanyuma hasigaye abantu 12 gusa. Yesu arababwira ati mbega namwe murashaka kwigira? Ati namwe murashaka kugenda? No kuvuga yuko hari intambuko aho hari ibigeragezo, kandi rimwe na rimwe kubera ko badatahura ibintu runaka babwira ati murabe mwumviye, rimwe na rimwe arapima. Iyo udatahura ikintu umugambi w'Imana canke udatahura ikintu mu by'Imana iri kirashitsa mu gihe yasezeranye kubishitsamwo, ariko ukabona uburyo Imana iri kirabishitsamwo, nuko rero ugatsitara. Ntubitahure ugatsitara. Igihe babwira ngo utajye mu mubiri wanje ntanwa amaraso yanje ntagira ubuzima buguma muri we, ibyo wamengo ariko babwira ibihume, kandi benshi baragiye. Ibitwara bisomye ejo bundi umurongo wa Branham, aho yavuga Branham yaravuze ko hariho ibintu yatereza kuvuga kubw'impamvu. Naho nyine acarabaza ati mwambwira ati Branham, Imana ikora ibintu kubw'impamvu? Tega ibikora kubw'impamvu. Reka nongera ndababwire igihe Billy Paul, ibyo biri kuri YouTube, murashobora intahe za Billy Paul zo mu bikorane bitandukanye. Igihe Branham yamubwira ati Billy, byose biratunganye, ubutumwa byose ni sawa, kimwe cyo nyene kitameze neza ico mbona nuko hari abantu benshi bakurikira ubutumwa, kandi bona butumwa nubwo gukurikirwa n'abantu bake cyane. Niko William yavuze igihe yari karavuga kuri ibyo. No kuvuga ko
imana irakora ibintu runaka kugira ngo igende itondeka imigwi ndetse kugira ngo hagende haragaragara neza abazohindurwa baribo n'abatazohindurwa, kuko mwibuke ko muri runo rugendo twerekeza mu gihugu cy'isezerano havamwo imigwi itatu, kandi ibyo yari yarabivuze. murabenga biri mu butumwa bwitwa ngo kuja mu gihugu cy'isezerano hamwe n'imigwi itatu y'abizera, bwavuze tariki 25 z'ukwa gatatu muri 2012 muri Cayo Puerto Rico. Yaravuze ngo ubu rero turezo gutahura yuko buri gihe hari imigwi itatu y'abizera bava mu kuvayo kose kuba, no kuvuga buri gihe hariho imigwi itatu y'abizera barabaye mu kuvayo kwa mbere, mu kuvayo kwa kabiri, ndetse bazonabaho no mu kuvayo kwa gatatu. Bananyavuga ngo wewe ntiyategereza kubisigura ibyo, bari kubitahura hanyuma mu butumwa kwerekana imana canke guhishura imana ku rupapuro rwa 42 hepfo haravuga ngo baracifutse turi imbere muri Kristo. Rero nk'ubwa mbere abizera b'ukuri baramubona, ijambo ryasezeranywe ry'uwo munsi rigaragaye mu buryo buboneka neza. Iri ni ijambo rikomeye cyane igihe wewe ushobora kuryakira. Murabona abizera b'ukuri bose bari mu ijambo barabona imana imbona nkubone, barabona imana imbona nkubone. Igitambara cyaratabuwe kandi imana irahagaze neza neza imbere yawe, nihiri kiragaragarira. Murabona imana igaragaye neza kugira ngo ushobore kuyibona. Ibitambara byacu byazanemeye zo mu madini bitaraza gutabugwa kugira ngo dushobore kubona iyo ariyo. Wewe utegerezwa kuva muri uwo mwanda wose. Murabona ntuzigera uyibona, bobo bagoma bagutwikiriye imbere igitambara umwanya wose. Ti ibi ntacyo bisobanuye. Murabona ibi ntacyo bisobanuye, niko abo bantu bavuga. Ariko ngaha biranditse kandi ngaha niho bigaragariye. Wewe urabibona? Urabona rero iyo umuntu yase kuraba izuba akavuga ati ndazi yuko imana yavuze ngo nihabeho umuco, ariko ntawe uhari, ati rero ndigiriye mu kuzimu, jewe sinshaka kuwubona. Uwo muntu aba ari umusazi, aba ari ikintu kitagenda neza muri we, aba ari ikintu kitagenda neza ku mugabo cyangwa umugore abona isezerano ry'imana akaribona rigaragaye hanyuma akanka kuryizera, kuko idini ryamushize igitambara mu maso. Murabona arapfutse. No kuvuga mwibuke yuko iyo imana ijyanye intumwa buri gihe nk'uko byabaye mu bindi bihe byose bihetse by'ishengero ry'umwami, imana yarajyanye intumwa hanyuma abo bantu bose icyo gihe cyose kikaba idini. Ariko twarabisomye ejo bundi ahavuga ko ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibiriko bizifuruka ibyo ntibizoshoboka, kuko imana izosiga ubukozi bwa Mose na Eliya. Ibyo murashobora kubisubiramo muri zimwe mu nyigisho twarabisomye. Yaravuze ngo yanditse ku ruhande ngaho ngo ubudashaka kubona umuco n'umusazi, aca yandika n'agahama hagati y'utuzitizo ku ruhande, yandika ngo ari mu buringanire bwa gatanu, bari mu buringanire bwa gatanu. Kandi ibyo birababaje cyane ushobora kumenya bino bintu ari byo biriko biravugwa muri iki gihe cya nyuma, no kubona mu buryo bufoboye neza nimbona nkubona ibyo biriko birashitswa, haba mu bizera batoranijwe bagumbiriye ijambo, ari abo babonye ikintu ntibigitahure baracizera kuko nabizera, kandi bakamenya yuko we buri gihe yatubwiye ngo ico tudatahura ubu tuzogitahura hanyuma. Ariko kandi hariho n'uwundi mugwi aribo bigira bizera barashika no ku kanyuma, nuko abenshi muri bo kumbure si bose, kuko turazi ko atari bose, kuko hariho bamwe yego amazina yabo azofutwa ni inkumi z'ibijuju zanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bamwe muri bo mwiyumvire nibafutwa, abazofutwa mwiyumvire aho we yariko arabashira, arerekana ko bari n'abantu naho babona umuco waka batawizera,
aho yavuze ngo n'abasazi ni ukuvuga bari mu buringanire bwa gatanu kubwo kubanena baramaze kunenwa barakuwemwo baramaze gukuramwo baragosorwa barava mu gitabo cy'ubugingo ariko hari abandi bazotahura bakazokwizera kugaragara Imana izobifise ku munsi wa nyuma bakavuga bati ibi ndabyizera nkuko twabisomye ejo bundi ati kandi nzonigana nzokwigaburira neza kugira ngo nyuma yo kuba ngaha nyuma yuko hazoba habaye ukunyakugwa ndazi yuko nzosigara iminsi mike hanyuma nzotanga ubuzima ku bushake kubwihogwa n'umugambi w'Imana kuko ndashaka kubaho ibihe bidashira no kuvuga ko dutegerezwa kuvugisha ukuri ahubwo tugafashanya baba batoranije umwe wese muri twebwe tugafashanya ndetse nk'uko kandi dutegerezwa gutahura uyu mugwi w'inkumi z'ibijuju kuko ntidushobora kubahata umuntu yiteguye hakiri kare mwibuke yuko inkumi z'ubwenge nizo zoba ziteguye gusa abandi nabo ntitwoshobora kubahata kugira ngo ntibarenge umurongo umwe wese azokora cyane aniganira ibyo azoronka banavuga ngaha kugira ushobore kubona ibyo niko soboka urupapuro rwa 43 kugira ngo ushobore kubona ibyo zanemeye zacu zo mu madini zitereza gutabugwa na mpwemu w'umuriro w'Imana hamwe n'inkota yiwe ariryo jambo ryiwe buri gihe jambo ryiwe ni inkota murabona we yafashe iyo nkota wa munsi yuzuye umuriro aragitabura icyo gitambara akora ivyo nyene hamwe na ya nkota nyene uyu munsi si zanemeye ibitabo bya zanemeye za katakomene ariko ni inkota y'umwami murabona aratabura ico gitambara nuko ukabona Imana imbona nkubone igaragaye mu ijambo ryayo mbega ikintu ciza cyane ni kuvuga iyo umuntu ashoboye kubona hirya y'igihuzu acabona hera ha cyane aho imbere hari ubwiza bw'Imana ico gituma yavuze ngo mbega ibintu byiza cyane kuko ni ikintu ciza cyane gushobora kubona hera ha cyane kandi abatojwe n'Imana nico turiko turabona hera ha cyane hakinguye ibiri nyuma y'igihuzu murabona mpemu yera umuriro w'Imana inkota yiwe iragitabura ijambo riratabura igitambara c'amadini mbega byogenda gute wovuze uti ijambo ntirikora mbega iyo nkota yo bikumariye iki ukavuga ati ntishobora kugitabura ngo igishishimure ariko wewe iyo ushize iyo nkota y'Imana ngaho ukayibona irikiratabura ikaba ifashwe yoyo ikaba ifashwe n'ukuboko kwategetswe kandi kwarungitswe kugira ngo kubikore nivyo yambwiye hariya muri 2018 mbega niki yambwiye ati bwira abantu bwira Migere abwira abapasteri uvuga ibi ubibabwire wabwira ibi nabiriye mbega niki yari karama inkota yari karama iryo jambo rizokora izo mpinduka zikiringo ariko yariko akoresha uwundi mubiri w'inyama bananyavuga ngo murabe reka twongere dusoma aha hantu ariko wewe iyo nkote y'Imana uyishize ngaho ukayibona irikiratabura yoyo ibifashwe n'ukuboko kwategetswe kandi kwanugeze gukora ivyo nyene no kuvuga ni itegeko Imana yari yifise muri no misi ya nyuma uko niko Imana yari yarabiteguye mu mugambi wayo ukabona igitabura ikagikingura ucubona Imana ikigaragara mu buryo bugaragara neza Yehova akomeye ni ijambo ryayo rigaragaye umugabane uhwanye n'uwo munsi mwabyumvise ndibaza yuko namwe nyene mwabyumvise ibintu murabona iyi nkota yasezeranye y'uyu munsi kuri uyu munsi ico igomba gukora Imana igafata inkota yayo igatabura igitambara cyo mu madini ikagicamwa kubiri kigaragaza ko iri ngaha ya nkingi y'umuriro nyene murabe iryo ni jambo rigaragaye ko bw'isezerano ko bw'amasezerano y'uyu munsi turamubona nk'uko Petero yamubonye igihe avuga ati mwami tuje kwande kandi twaramaze kubona ibi byose tuje kwande nirihe shengero twojamwo mu gihe twese twavukiye muri rimwe murabona mbega we niki nirihe dini wewe ushobora kujamwo nyuma yo kuba waramenye ukuri
murabona igihe umwe wese igihe bakwanka uko kuri bose barakwanse sirashoboye kubona n'umwe yavuze ikintu ciza kuri uko kuri ivyo nivyo kuri ngaha kuri uno murongo wa nyuma twari twakoze nk'uku twari twakoze inyuma n'imbere ubona ko Hereso yari yansavye kano kajambo ko Migere yamubwiye ko nokarungika nuko ca nkora imirongo ndasigaje rero kamwe kugira ngo ndakabasomere haravuga ngo isano riri hagati ya Israeli n'ishengero bwavuze tariki 18 z'ukumunani muri 2001 ngaha muri kaye Puerto Rico yaravuze ngo rero tubona yuko ku munsi wa nyuma abazoba bari mu kuva kwa gatatu ikangoro rizotanguzwa n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo rikazobandanya hamwe n'ubuzoza hanyuma yiwe no kuvuga ngo wateguriwe inzira turana yuko abantu bazobandanya muri uko kuvayo nkuko biri mu rutonde rw'uko kuvayo mwimvire hari urutonde muri uko kuvayo kwa gatatu kandi urwo rutonde buri mwana w'Imana wese ategerezwa kurubona kugira ngo ashobore kwizera uburyo Imana izogenda irabandanya kuno kuvayo kwa gatatu biciye mu gushitswa k'umugambi w'Imana nkuko biri mu rutonde rw'uku kuvayo banayavuga ngo bazobara abantu bazokwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha cyo guhindurwa kwacu kandi tuzoronka umubiri uhawe ubwiza ntihari mu gihe ca Yohana na Yesu gusa gukurikira Yohana ariko hanyuma ukabandanya na Yesu habaye 120 abantu 120 bari biteguriye kuzuzwa mpemu yera aribo bashikamye baguma bari mu cumba co hejuru ubonaho rero ku munsi wa nyuma bazoshikama bagume bari mu cumba co hejuru mu gihe cy'ibiruko zifuruka abazoronka umubiri musha uhoraho kandi udapfa utabora uhawe ubwiza bazoronka umwuzuro wa mpemu yera rero twisanze turiko turarindirira mu cumba co hejuru mu gihe cy'ibiruko zifuruka ubu rero twisanze turiko turarindirira mu cumba co hejuru co mu gihe cy'ibiruko zifuruka hazoba abantu hazoba umugwi w'abatoranijwe ku munsi wa nyuma bazoba biteguye kugira ngo baronke guhindurwa kugira ngo baronke igihugu c'isezerano c'umubiri musha kugira ngo binjire mu gihugu c'isezerano c'umubiri uhawe ubwiza hanyuma bajane na Kristo mu mazima n'uko bwo mwagazi w'intama hanyuma bagaruke ku isi mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 muri aba bantu 120 barose mpemu yera ku munsi wa Panekoti hashushanirijwe abatoranijwe bo muri iki gihe ca nyuma abazohindurwa bakajanana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama nuko rero hakenewe ukwizera muri runo rutonde ukizera urutonde rw'Imana uru rutonde rw'uku kuvayo kwa gatatu kugira ngo bityo mu kwizera urwo rutonde nkuko twizeye urutonde rw'Imana yahaye abantu mu kuvayo kwa kabiri kuvayo kwa mbere no kuvayo kwa kabiri harakenewe ko mu kuvayo kwa gatatu naho nyene abatojwe n'Imana bizera ugushitswa kuko kuvayo kwa gatatu nkuko biri mu rutonde Imana yategekanije harakenewe ko bizera mu kuza kwa mbere Yesu w'i Nazareti Yesu Kristo mukiza wacu kugira ngo mu kumwizera tugende turaronka uwo mubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu no kuvuga ngo tugende tuvuka bwa kabiri kandi hamwe n'uwo mushuzo mu kwizera ukuza kwa mbere kwa Kristo twariko turashushanirizwa mu buringanire bwa gatandatu muri urya mubiri wa Teofaniya uwo twarose igihe twizera mu kuza kwiwe kwa mbere igihe twizera ukuza kwiwe kwa mbere mu kwizera ugushitswa hamwe n'urutonde wo kuza kwa kabiri naho muri urwo rutonde rwose atari igice c'urwo rutonde urutonde rwose rw'iyo nteguro yo gushitswa kuza kwa kabiri aho uko kwizera Imana izo kuduha kugende gukora kuba kwishi cyane hanyuma iduhindure kandi uko kunyakugwa mu yandi majambo kubera ko turi abagize iyo mpemu yamaze gushira mu bugingo bwacu mu mitima yacu ariyo yarungitse ku munsi wa Panekoti mw'ishengero ryiwe ivyo twari bivuze jo bundi
ndibaza yuko el lunes, hari kuwa quizás mbere el domingo también no se ku habló Imana algo. naho nyene twari bivuze ko gato Ese espíritu va a iyo regresar mpemu izogaruka otra vez de donde salió. iyindi ncuro isubira aho Y es yavuye algo glorioso kandi ico ni ikintu ciza que usted cane y yo wowe nanje estemos conscientes dukwiye y kuzirikana que usted y yo kandi ko we seamos nanje parte tukaba de turi los que entraría igice a la tierra prometida c'abazokwinjira mu de gihugu nuevo c'isezerano en c'umubiri esta musha trayectoria muri runo rumbo rugendo a la twerekeza tierra mu gihugu prometida. c'isezerano Ha sido para mí una kuri gran jewe bendición y wari umugisha privilegio udasanzwe n'ihigwe poder enviar gushobora kurungika estas palabras de saludo rino a todos los jambo hermanos allá donde se ry'intasho encuentran ndarirungikiye mis hermanos abavukanyi y amigos, bose el bahariya misionero Miguel Embudo ahari Marín, el umuvukanyi cual nshuti estamos Miguel Bembazo orando Marin mucho por él, ari we turiko por turasengera toda esta cane labor tan ku bwa importante kino gikorwa que él está gikomeye llevando a cane cabo, ariko así como la hizo arakora nk'uko en el yagikoze tiempo mu del gihe precursor del c'integuza reverendo William Branham, ca Revera William Branham y también ndetse la hizo yaranagikoze en la década del 70 nko mu y kuva mu ahora za 70 está ubu naho haciendo ariko esta labor tan importante arakora kino gikorwa también gikomeye en cane medio del agikorera pueblo de Dios. mu Yo le ihanga agradezco a ry'Imana Dios jewe que ndakengurukira Dios Imana haya ko Imana permitido dejar yemeye al kugumiza misionero misiyoneri Miguel Bembazo Marine akaguma ari kumwe natwe ari we yamye kandi azokwama ari umugisha mu ihanga ry'Imana kandi turasaba Imana ko rirya hangiro hamwe n'irya mpamvu na rirya hangiro Imana yobizirikana kugira ngo imugumize ari muzima kugeza ku guhindurwa. Ntabwo turiko dusaba ikintu kidashoboka, turiko dusaba ikintu gishoboka. Byose birashoboka ku Mana. Imana iguhezagire Miguel, Imana ikurinde, umenye yuko buri gihe nama ndiko ndagusengera, kandi ese Imana yokwemera iyi migisha yasezeranywe na Data wo mw'ijuru, isezeranira abantu biwe n'umwe wese muri twebwe, natwe nyene iduhamagara meza yo mu buryo bw'inkwemo no mu buryo bugaragara, kugira ngo dushike mu gihugu c'isezerano, kuko twasohotse muri uku kuva ku wa gatatu twerekeza mu gihugu c'isezerano kugira ngo dushike, si kugira ngo tugarukire hagati, ni ukugira ngo dushike tujabuke Yorodani yumutse, twinjire mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde mwese.